Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza imisi yose ngaha kuri iye mbonesha kure mudahwema gukurikira no mwanya wo gushikiriza makuru agezweho mugiye gukurikira araza kugaruka cyane wisata ca politike muraza kumviriza rero vyinshi mu mabanga yari yaranyegejwe ariko bikaba vyagiye ahabona ikinyamakuru co mu gihugu c'ububirigi citwa La Libre Afrique cashize kwisonga President Evariste Ndayishimiye mu bajenero bane bafukamye igihugu munda. Abajenerali bane turaza kuba babwira harimo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hakabamo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, Prime Niyongabo ndetse na Habururema Ildefonse arongoye urugwego rw'iperereza mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru rero turaza kwifashisha ivyanditswe n'umunyamakuru Ibel Leclerc ku itariki ya 22 kwezi kwa 12 mwaka 2022 ndetse ni inkuru ifite umutwe w'igifaransa ugira uti Burundi la mafia des généraux règne à maître. Muraza gukurikira rero vyinshi muri ayo makuru yanditswe n'uwo munyamakuru Ibel Leclerc yagiye atanga uturerero tw'ibintu bitandukanye vyerekana ko abo bajenero bane ari bo bapfukamye igihugu munda ndetse cyane bakaba bari banze no ku muryango w'umukuru w'igihugu Nyericubahiro Evariste Ndayishimiye batanga uturerero tw'amashiramwe afiswe n'abana biwe ndetse n'umutambukanyi wiwe ariko ivyo vyose akaba ariho Nyericubahiro umukuru w'igihugu akura amahera mukaza kumviriza rero kandi ubunyonyezi bw'ubutunzi bw'igihugu bukorwa na Gervais Ndirakobuca nkuko bavyanditse muri iyo kinyamakuru mukaza gukurikira kandi n'ivya Prime Niyongabo hamwe na Ildefonse Habarurema batazira kikonga rogoye urwego rw'iperereza. Bose rero bagenda bavuga ibikorwa bitandukanye bakora ngo bituma igihugu c'u Burundi gisubira inyuma. Mu kanya gatoyi iyi nkuru turaza kuyibandako ku buryo burambuye. Ico ngusaba no gufyonda kuri subscribe canke sabone ni butari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Ndabahaye kaze. Mpejeje kubivuga mu buryo bw'imfunyapfunya President Evariste Ndayishimiye ari mu bajenero bane bafukamye igihugu munda nkuko vyanditswe n'ikinyamakuru co mu Bubiligi La Libre Afrique. Bamwe mu bategetsi b'Urundi bafise ipete rya general baratungwa agatoke kuba haribo baboheye amaboko imugonga Barundi no Burundi nkuko rero tubisoma mu kinyamakuru La Libre Afrique co mu gihugu c'ububirigi. Abategetsi bo hejuru mu kwihagira ubutunzi bw'Abarundi haza kwisonga umukuru w'igihugu c'u Evariste Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, Prime Niyongabo arongoye ibiro vya gisirikare hamwe na Ildefonse Habarurema arongoye urwego rw'iperereza. Nkuko rero La Libre Afrique ibivuga President Ndayishimiye ayoba ayinyegeza inyuma yo mutambukanyi wiwe n'uruvyawo rwiwe mu guhisha amanyanga akora mu kunyonora itunga ry'igihugu. Duhereye ku mutambukanyi wiwe Ndayishimiye ico kinyamakuru gitanga akarorero kwishira hamwe umugira neza yewo Angeline Ndayishimiye nishiramwe rero yigisha abakenyezi n'abigeme bimirije kuja gukora ubuzi bwo mu nzu mu bihugu vy'Abarabu. Aho iryo shiramwe rero rikaba ritangisha n'amadolari y'abanyamerika ngana n'amajana 4 ku muntu umwe ahanini abo bakenyezi n'abigeme bakabigisha amajambo amwe mu kirimi c'icara. Ku ruhande rw'uruvyaro rw'umukuru w'igihugu Libre Afrique itanga akarorero ku mukobwa Evariste Ndayishimiye yitwa Navikeri afise ishiramwe ryitwa Bene Ntare rikora amasuku no gukinjika. Abizwe ko iryo shiramwe ari ryo ryanahawe isoko ryo gusukura no kugaburira abakorera mu kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House. La Libre Afrique iravuga kandi abandi bana babiri b'umukuru w'igihugu aribo James na Alwine bashinze ishiramwe Lion Electronic Technology risigaye ryiharije amasoko nka yose ya leta. Ni nabo kandi bigaruriye amashirahamwe ajejwe ivyo gutigira nka Lydia Ludic hamwe n'ishirahamwe Elona. Ubundi rero havugwa
mubwo bunyonyezi bw'ubutunzi bw'igihugu n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ubona wajejwe kugenzura ibikorwa byo gushinga no gukurikirana amakoperative ibikorwa akora hagamije no kunyuruza amafaranga yabigenewe nkuko La Libre Afrique ibivuga. Umutegetsi rero akaba hakura amacumi atari make y'amamiliyoni y'amafaranga y'abanyaburaya. Niko rero ico kinyamakuru kibandanya agisigura. Mu bindi rero boba barashize muri iyo nkuru n'umutegetsi agira gatatu harimo mu rugwi y'abasirikare Peter rya General apfukamye igihugu munda ni Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare. Yo nawe rero akaba akoresha igihagarara afise mu kuzuruma mu kwezi amadolari y'abanyamerika amajana 2 ku musirikare wese u Burundi yarungitse mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bya Somalia na Centrafrica. Amafaranga rero yongera akanyotorwa ni banki nkuru y'igihugu BRB nayo nyene yikinga mukiza mu kuronsa abasirikare bushirika bute mu mafaranga y'amarundi. Ibibazo rero baca batakaza ibice 40% yayo bategerezwa kuronka. Wanyuma avurwa muri ubwo busuma bukorwa n'abategetsi bo hejuru ni General Ildefonse Habarurema wo harazwi cyane ndetse bamutazira kikonga arongoye rero urwego rw'iperereza. Uyo nawe rero ngakaba akorana nabo batatu bambere mu gupfukama mu ndabo bari bajejwe gukingira no kuronderera ineza. Nama rero zingene bagabangabanganya ibisata bakoreramwo mu kunyurana amafaranga zikaba ngo zikorwa akarenga 2 mu kwezi. Nivyo vyanditswe nico kinyamakuru cyo mu gihugu c'Ububirigi La Libre Afrique. Abazumviriza mugerere riciyumviro muterera ngaho muri comments. Ni inkuru rero tubagejeje ko twifashishije yanditswe n'umunyamakuru Ibel Leclerc wa La Libre Afrique ndetse akaba yarayanditse ku itariki ya 22 kwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2022 no kuvuga ko ari ku munsi wa kane ndetse ikaba yarasomwe n'abantu bashika ku gihumbi n'amajana 839. Akaba rero iri mu makuru atangazwe n'ico kinyamakuru ari kari mu gisata ca politike. Nivyo rero byanditswe muri ico kinyamakuru. Abenshi rero bakaba bavyiyamirije nyuma yuko bavuzemo umukuru w'igihugu ndetse nizo ndongozi zitandukanye. Gusa rero vyinshi bishobora gutangazwa n'abategetsi b'u Burundi bisigura kuri iyi nkuru iri ahabona. Abantu batandukanye ku isi yose bakaba bariko barayibona tukazobibashikiriza ngaha kuri iyi mbonesha kure. Yandi makuru agezweho muri uyu mwanya. Kinyamakuru UBM News cyanika inkuru zitandukanye zigaruka ku biriko bibera mu Burundi kivuga ko abanyamakuru batandukanye bo biteze kuzobona abakuru b'ibihugu bigize EAC ndetse abo bakuru rero bakaba bitezwe i Bujumbura mu mpera za Nzero ku kibazo c'umutekano wo muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abo bakuru b'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko EAC bazohurira i Bujumbura mu Burundi mu mpera zo kwezi kwa Nzero mu mwaka ugiye gutangura kugira bigire hamwe kijanye no kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Rero byarafundikiwe mu mubano bagiranye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba hari mu ndwi iheze muri ko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe yari yitabiriye. Ubu rero ni nawe arongoye uwo muryango bitangaje rero ko Uwimana atahutse avuye mu nama yahuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika. Evariste Ndayishimiye rero amenyesha kandi ko Leta ya Kongo yizeza ko amahoro ashobora kuboneka mu gihe abarwanyi b'umuhari M23 bokwemera kuja mu kibanza bateguriwe kugira bashirwe mu buzima busanzwe. Kubwa President Evariste Ndayishimiye n'umuhari M23 urabishaka ko amahoro agaruka mwico gihugu gerereye mu burengerazuba bw'igihugu c'u Rwanda, ica Uganda ndetse igihugu c'u Burundi tutibagiye na Sudani y'ubumanuko.
Tukiri mu vyanditswe n'ico kinyamakuru UBM News coba caranditse inkuru ku munsi wo kuwa kane bivuga ko ingo amajana 336 zoba zarahukanye imbere y'amategeko mu gisagara ca Bujumbura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu mwaka rero 2022 inzego zirenga amajana 3 nizo zahukanye biciye mu mategeko mu makomine 3 agize igisagara ca Bujumbura ariyo Ntahangwa, komine Muha, komine na Mukaza. Bikaba bishikirizwa na Nyesi Bangiricenge no muvugizi wa sentare Ntahinyuzwa. Mbega uko kwahukana ko bakungana uko kose ko baguteriwe niki? Reka tubirabire hamwe. African American couple having relationship ni bagize ico bashikiriza rekana ko ibitigirije bahukanye biciye mu mategeko biguma biba binini. Gusa mu gisagara ca Bujumbura muri uyu mwaka w'2022 Agnes Bangiricenge avugira sentare Ntahinyuzwa amenyesha ko ingo zigera ku majana 336 arizo zamenyekanye ko zahukanye imbere y'amategeko mu makomine ya Ntahangwa, Muha ndetse na komine ya Mukaza. Muri komine ya Ntahangwa zone ya Cibitoke ikaba ifise ibitigiri 24, Kamenge 38, Gihosha ifise 21, Kinama ni 61, Buterere ni 9 na Ngagara 22. Muri komine Muha zone ya Rohero harimwo ibitigiri 21, mu Bwiza ni ibitigiri 20, Buyenzi 12 na Nyakabiga 22. Muri komine rero Mukaza zone ya Kanyosha 39, mu Kinindo 31 ndetse na Musaga ingo 16. Muhinga rero mu vy'inyifato Josiane Ciza yavuganye n'ikinyamakuru Burundi Echo amenyesha ko ivyo bitigiri byo bahukanye mu gisagara ca Bujumbura biteye ubwoba cane kubwiwe imvo bituma biba byinshi cane. Oba harimwo ibintu bitandukanye. Bamwe mu bagabo bibaza ko umugore ari wo gufata nkuko ashaka nko mu misi iheze, bari kandi uburenganzira bwo gukubita abagore babo bakabima uburenganzira bwo kuvuga no bwigenge. Yeko kandi bamwe mu bagore bari mu burenganzira bwo kuja gukora akazi bagategekwa kuguma muhira kugira bakore ibikorwa vyo mu nzu bonyene. Niko rero Ciza Josiane asigura. Ciza arongera akavuga ko ariho n'abagore badafise uburenganzira bwo gutunganya imishahara yabo, bagaca basabwa gushira imishahara yabo bagihembwa ku makonti yo muri banki abagabo babo bugururijemo kandi atamasezerano canke kumvikana vyabayemwo. Ikindi nuko umuhinga hanura abo bagabo bakimeze uko guhindura iyo ngendo ku neza no ku nyungu y'ingo zabo, kubera abagore batari bake biki gihe ca none batagicemera gufatwa uko. Nimba umugabo amufasha uko ngacabona ko atayindi nzira asigaranye atari ukwahukana, niko uwo muhinga ashimangira avuga. Abantu batandukanye rero boba baragize ico bavuga ko cane bavuga ku vyashikirijwe n'uwo muhinga mu vy'inyifato y'abantu aho yoba yarasiguye ibitera uko kwahukana, ndetse ko baravuze ko ivyo ari uturero twa bimwe n'ubundi bisanzwe biba muri societe ndundi. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane bw'aya makuru, turaza no kubandanya gushikiriza ntago twoherera aha kuri uyu munsi. Rero turiko twitegura Noel, nimuze gucikwa n'ibindi vyinshi tuza gushikiriza. Cyo ngusaba no kufyona kuri subscribe canke sabone utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza iminsi yose. Imana bahezagire.